Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abanyamerika batatu bari barakiriwe urwo gupfa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baraye bagabanyirijwe igihano gihinduka icyo gufungwa ubuzima bwose. Turanumva nuko byifashe mu murwa mukuru wa Sudan, Khartoum, nyuma y'aho ingabo za leta ziherutse kuwambura inyeshyamba bahanganye zo mutwe wa RSF. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru wa banki nkuru y'Iburaya Christine Lagarde avuga ko amakori mashasha aremereye Donald Trump yitezwe gutangazwa muri iri joro azogira ingaruka mbi ku isi yose. Yavuze ko ingaruka zavyo zizovana n'urugero rw'ayo makori. Umuvugizi wa leta ya Amerika avuga ko President Trump ashaka ko Amerika yisununura mu bushobozi bwo guhangana ku masoko n'abandi mu byo yita umunsi wo kwibohora. Abihweza utuntu n'utundi bavuga ko abacuruzi bo muri Amerika bakuri ibintu hanze bashobora guca badugiriza ibiciro abaguzi. Ryan Messenger afise ishirahamwe rigurisha amarido n'ibindi bifuka amadirisha muri Carolina yo mu buraruko. Ibintu byinshi vyiwe byose biva muri Mexique kandi arahangayitse. Inganda zacu zose ziri muri Mexico, zose ntizizimuka nk'uko abyifuza. Ubwo tuzemera kwakira 25%. Bizaba ngombwa ko twongera ibiciro byacuho 25%. Ejo bundi batwishyuje ku giciro kiyongeyeho 5%, kwari uko abatugemurira bari babifite bonyine. Rero ni ibintu bihoraho. Ejo twazamuye ibiciro kandi birashoboka ko n'uyu munsi twakongera kubizamura. Nta kindi gihe twigeze tugira izamuka ry'ibiciro nk'iri. Akagwi ka gisirikare kari ku butegetsi muri Myanmar katangaje ko gahagaritse intambara mu kiringo c'indwi zitatu kugira ngo hibandwe ku gusana ivyononywe na Nyamugigima yateje akaga mu ndwi iheze. Ibi bisa no kwihindukiza. Umukuru w'ubuyobozi bwa gisirikare Min Aung Hlaing kuwa kabiri yari yavuze ko azobandanya gutegeka ko hagabwa ibitero ku migwi y'abagwanyi, naho imwe muri iyo migwi yari yamaze gutangaza ko yagaritse intambara. Abarongozi b'ingabo za Myanmar baranenzwe n'amakungu kubera kubandanya kugwana n'abatavuga rumwe nayo naho habaye Nyamugigima. Mbere yaho bari bemeye ko abasirikare barashe ku kwihenda urukurikirane rw'imiduga y'umuryango utabara imbabare wa Croix-Rouge wo mu Bushinwa kuwa kabiri. Inyuma y'amakuru y'ibitero byinshi by'indege vya Israel no kumija amabombe ku mupaka wa Misiri, umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel Katz yavuze ko igisirikare kiko kiragura ibitero vyaco ku muhari wa Hamas i Gaza. Abanyapalestina n'imiburiburi 15 bapfuye muri ijoro ryakeye nkuko bivugwa n'ibitaro byo muri ako karere. Ni inkuru ya Yolande Nere mwumva mw'ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Bisa n'ibiriko birigaragaza yuko igitero gikomeye ca Israel giciye ku butaka cimirije muri Gaza. Umushikiranganje wa Israel ajeje kwivuna abansi yasubiye kuvuga ko ibice binini vy'ako karere bizofatwa bikegikwa kuco yise ibibanza by'umutekano. Muri iyi ndwano nyene Israel iramaze kwagura cyane akarere kadahonyogwamwo kari gasanzwe kari ku nkengero za Gaza, icinigarurira umuhora hamwe n'ubutaka vyerekeza hagati muri Gaza. Muri nondwi igisirikare ca Israel categetse abantu baharurirwa mu bihumbi 140 baba irafa mu manuko kuva mu mazu yabo, gica kinasohora amategeko yo gukinjura ku baba mu bice by'uburaruko bwa Gaza. Mu gwandiko Israel Katz yanahimirije abanyegaza kugira ico bakora mu kwirukana Hamas hamwe no kubohora imfungwa za Israel zisigaye, adashikirije iciyumviro c'ingene ivyo vyokogwa.
Sentare yo muri Afrika y'Epfo yasanze Timothy Otomoso umupasitori wo muri Nigeria avuga ubutumwa buciye kumbonesha kure atagirwa n'ivyaha vyinshi birimo byo gufata ku nguvu n'urudandazwa rw'abantu. Otomoso yari afise ishengero mu gisagara ca Port Elizabeth, yari mwibohero kuva mu mwaka w'2017, yarahakanye ivyo vyose bamurega. Uru rubanza rwaramenyekanye cyane nyuma yaho umutangabuhamya abwiriye sentare ko yafashwe ku nguvu n'uwo mupasitori igihe yari afise imyaka 14. Umuhari w'abagore bo mu mugambwe ANC wafashe mu mugongo abavuga ko bashikiwe n'ivyago muri urwo rubanza, uvuga ko wababajwe n'ingingo yafashwe n'ubutungane kandi ko wizigiye ko ubushinjacaha bw'igihugu buzokunguruza. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Igipolisi c'Ubudagi kivuga ko cugaye rumwe mu mbuga zikomeye ku isi zikwirakwiza amashusho yo guhotera abana bifatiye ku gitsina. Kidflix ifise amafoto 91,000 na video z'iminota irenga 6,000. Umuvugizi w'ico gikorwa yavuze ko ico gikorwa gishobora kuba ari co gikomeye kuruta ibindi vyose vyakozwe mu bijanye no kurwanya ubwo bwoko bwo guhohotera abana bifatiye ku gitsina, cari kirimwo inteko zivuye mu bihugu 38. Abajejwe intwaro baracariko baragerageza kumenya umwidondoro wa bamwe mu bakorewe ivyo vyaha baboneka muri aya mafoto na video. Amakuru ava mu binyamakuru byo mu Bufaransa avuga ko umucamanza mukuru mu baciriye urubanza umukuru w'umugambwe ugendera ku mahame akaze vya kera Marine Le Pen ubu arinzwe n'igipolisi kandi ko yagizwe kwiterabwoba ku mbuga hwaniro. Kuwa mbere Le Pen yagiriwe n'icaha cyo kunyuruza amahera, abuzwa kwitoza imyaka 5, ahanahabwa igihano cy'igifungo ariko atagiye mu ibohero. Iyo ngingo irashobora kumubuza kwitoza mu matora ya perezida azokurikira mu gihe umwihwezo w'ingene azogenda werekana ko yo yatsinze. Madame Le Pen yahakanye ko yagiriye agashavu ubutungane. Yarunguruje urubanza ku gihano yahawe. Jacques. Urakoze Nina Hiradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye katuyahereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamerika 3 bari baraciriwe urwo gupfa muri ico gihugu baraye batezuriwe igihano gihinduka ico gufungwa ubuzima bwose. Bari barakatiwe ico gihano mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze ku ruhara bagize mu mugwi wabagerageje gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu. Gutezurirwa kwabo banyamerika guhuriranye nuko hari intumwa ya President Donald Trump buca igendera ico gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo kirangwa mu amabuye y'agaciro menshi ariko kandi cyugarijwe n'intambara. Ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Itegeko bwirizwa rya President Felix Tshisekedi ridohorera abo banyamerika 3 ryasomwe mu makuru yo kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Rivuga yuko abo bantu ari Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson na Zalman Polun Benjamin Ruben. Bari mu bantu 37 bari baciriwe urwo gupfa mu kwezi kw'icenda na sentare ya gisirikare inyuma yo kwagirwa no kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa 5. Mu bandi banyamahanga harimwo umwongereza, umubirigi n'umunyakanada. Abo bagabo bagiriwe kugaba igitero ku itariki ya 19 ukwezi kwa 5 mu mwaka uheze ku ngoro y'umukuru w'igihugu no ku rugo rwa Vital Kamerhe. Ico gihe yari mu nzira yo kuba umukuru w'inama nshingamateka, amabanga arimwo ubu. Uko gutezurira abanyamerika bihuriranye n'ukwejo kuwa 4 aho bukera bitegekanijwe yuko umujenama mukuru wa President Donald Trump kuri Afrika azogira urugendo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Masad Boulos asanzwe ari sebukwe w'umukobwa wa Trump Tiffany ku murwa mukuru wa Kongo Kinshasa ntihazotangurira urugendo ruzomushikana mu Rwanda no muri Uganda. Mu mezi arenga 2 amaze agarutse ku butegetsi, President Donald Trump ntacaravugira ku mugaragaro ku ntambara iri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko leta y'ico gihugu iri kwirarondera yuko Amerika yoshora imitahe mu butare nkenerwa cyane mu buhinga bwa none bwiraye muri ico gice nyene iyo ntambara iri kwiraberamwo. Prime ndi ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi.
Tujye muri Sudan aho igisirikare cy'icyo gihugu giherutse kwigarurira Khartoum nyuma y'ibyumweru byinshi by'imirwano ikaze muri uwo mujyi. Inyeshyamba bahanganye zo mu mutwe wa RSF zafashe uyu murwa mukuru wa Sudan mu minsi ya mbere y'intambara hagati y'abanyagihugu yatewe no kurwanira ubutegetsi hagati y'ingabo za leta n'uwo mutwe witwara gisirikare wa RSF. ONU ivuga ko abantu barenga miliyoni 6.9 bahunze Khartoum kuva intambara yatangira. Benshi mu bagumyeyo bishimiye ko inyeshyamba zitakiwugenzura. Umunyamakuru wa BBC Barbara Asha yigereye n'itsinda rye muri uwo mujyi nyuma y'uko ibyo biba maze adutegurira inkuru ikurikira mugezwaho na Nina Iradukunda. Ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hagati mu gisagara ca Khartoum abasirikare bariko baratamba kandi baririmba. Rwabaye urugamba rurerure kandi rutoroshe, kandi kuri bo gusubira kwigarurira umugwa mukuru ni impinduka mu ntambara. Ariko ukuntu ibintu byasambutse birarenga kurusha intsinzi. Ikirimbo ubwacu carononekaye cyane naho nyene kigihagaze. Tumanukanye ibarabara gato n'imodoka tugenda turabona inyubakwa ku yindi izakoreramwe ubushikiranganje bwa leta, amabanke, amagorofa maremare y'ibiro byirabujwe no gusha. Ikibuga mpuzamakungu c'indege gisigara nk'akaburi k'indege zatabagajwe n'ibisasu. Muri iki gikoni batanga isupu abantu barokotse akaga ukubiri cepfo n'icaruguru n'amabi y'ingabo za RSF basubiye kubona inzira nshasha y'ubuzima. Umugabo umwe yambwiye ati numva umenga nasubiye kurimwa. Khartoum yari hafi y'aho abantu bishwa n'inzara kandi ifungurwa ziracakenye. Ariko Kasim Agra afise umwizero. Numva ameze neza cyane, numva afise umutekano, numva ameze neza naho nyene nshonje. Urazi ntaco bitwaye, umwidegenzo ni uhambaye. Duwa Tarik yaritaye ku rutare kugira ngo ivyo bikoni vy'isupu bibandanye bikora mu gihe c'intambara. N'umunyagihugu haranira demokrasi, numwe mu bagize uruhara mu gutembagaza Omar el-Bashir yahoze ari umukuru w'igihugu wa gisirikare, ubu yibaza ikizokurikira. Bizogenda gute ku mwidegemvyo n'uburenganzira bwose twaronse mu myaka 5 twamaze tugwanira impinduka? Amashirahamwe adaharanira inyungu za politika azomera gute? Societe civile izosubira kumera gute? Abagwanira umwidegemvyo sinzi neza ivya kazoza kacu ubu. Nta numwe azi neza kazoza ka Sudan. Intambara ntirahera. Ariko muri iki gihe ku bantu bamwe bamwe i Khartoum bumva nk'aho intambara yaheze. Inkuru ya Barbara Asha itiyeje ku isaha ya saa 12:42 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abana n'ubumuga bwo kutabona ariko ngo yumva imibereho ye itatandukanye n'iy'abadafite ubumuga nk'ubwe. Alexandre Mwitende n'umugabo w'igikwerere utabona ariko akaba umunyamuziki wabyiyeguriye kandi ngo nuwo mwuga umubeshejeho bikanamutungira umuryango. Kuri we ngo ubumuga bwe bwamubereye ingufu zo kudashingira ubuzima bwe ku bandi. Jean Claude Mwambutsa yaramusuye amuganiriza ku buzima bwe muri iyi nkuru tubasubiriramo. Alexandre Mwitende umugabo urangwa n'urwenya rwinshi, akabyiniriro yitwa mu muziki yahisemo Lenko Alexandre. Uyu mugabo w'imyaka 47 avuga ko yakunze umuziki akiri muto ndetse ko yanawize mu ishuri ry'ababana ubumuga rya Gatagara. Uretse gucuranga, Mwitende avuga ko anigisha gucuranga gitari ndetse na piano. Acuranga gitari ye ntiwamenya bikoroheye ko afite ubumuga bwo kutabona. Uretse kuba mfite wenda indirimbo nakoze ziri mu studio zanasohotse, ariko ubusanzwe ikintu kimpa amafaranga mu muziki ni igisope nkora cyangwa nk'ahantu nkora mu minsi mikuru badutumiye mu bukwe ndahacuranga cyane, mu anniversaire y'abantu ndahacuranga cyane. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma mbona amafaranga. Kuba rero umugabo kutabona mufite nta
nta mbogamizi nini cyane ndiho nyire nk'abandi Alexandre Mwitende umaze igihe kinini mu muziki avuga ko uyu ari wo wamufashije kwakira ubuzima. Kuri ubu ni umubyeyi w'abana babiri, bombi barangije amashuri yisumbuye kubera umuziki we. Umuziki nagube ngo ni byose, njyewe niko kazi kanjye, niwe unyambika, niwe watwaye abana ku ishuri, mfite abana bakuru barangije segonderi. Muri make umuziki niwe ukora buri kimwe. Ni umuziki rero cyane rwose, n'inzu nubatse n'umuziki wayubatse. Afite ubumuga bwo kutabona bumubangamira rimwe na rimwe, ariko ngo ribimubuza kubaho no kubana neza n'abaturanyi. Yifuza ko abadafite ubumuga babazirikana bakabafasha mu byo badashobora kwifasha kubera ko batabona neza, ariko nanone ngo hari ibyo abafite ubumuga nk'ubwe binubira. None se urambana nka Alexandre gatufite iyo timbega tiri ko Imana ni ingome we ngo ubuse ngo kuki yagize gutya ukambaramo ko no kurandatwa ntacyo yakora. Bitandukanye no kuba rero nshobora kuba ubonye wena ngiye kugonga nk'igiti ukambura Alexandre wigonga icyo giti, izo mpowe zo ndazemera. Cyangwa ukavuga Alexandre imodoka ziracyari nyinshi weretse kwambuka imodoka itakugonga, izo mpowe zo ndazemera. Urumva uranyonganiye muri bwa bumuga mfite. Iyi mihanda yacu bidakoze neza ryo tuba tugenda ukabona hari nk'ahantu icyo wenda kidapfutse, uramuze umutari Alexandre aho ngaho uzi gukora tension imbere muri metero nk'eshatu hari umwobo utaza gutsikira. Izo mpuwe zo turazemera cyane, ngizo izo mpuwe nuko zitandukanye, nge nuko mbyumva nuko myeme. Inyanja n'ibirimo, inzuzi bishanga n'ibibaya, imigezi n'imisozi. Nubwo avuga ko imibereho ye idatandukanye cyane n'iy'abaturanyi be badafite ubumuga, Mwitende avuga ko hari ahakiri imbogamizi. We ngo agerageza guhangana na zimwe muri zo, ariko siko ibibazo byose ashobora kubyifasha, yaba kuri we ndetse na bagenzi be. Asanga aha leta yarushaho kubatekereza cyane. Kubona inkoni yera biragoye, kandi blanche cyangwa white cane ni nkeya pe. Ikiri nk'uburyo bwo kwiga, materiel ziratugora cyane, izacu zirahenda. Byitwa za Brerino zifasha kwa ni computer zacu, zitwa za Focus, ni materiel zihenda. Leta rwose nyabona mudufashe mushyire imbaraga muri materiel z'abatabona. Ubumuga bwo kutabona ni bumwe mu bwiganje cyane mu Rwanda, gusa aba barimo na benshi bagerageje kurwana n'ubu bumuga, kuri ubu bakaba baragize aho bagera. Kuri Mwitende ndetse n'abandi bafite ubumuga, ngo kugira ubumuga runaka ntibivuze kubura ubushobozi burundu. Ikindi bifuza ni uko umuryango nyarwanda wabafasha kwifasha aho kubakorera ibintu byose, kabone n'ubwo byaba ibintu bakwikorera mu ntege nke zabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Noneho tubumvishe icyo tubahishiye mu runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, umubona mudakwiye kugabanya inda koko mwankama. Ngewe Nyiramariza ufite ubumuga niko Nyiramariza gahore. Ego mana nyagasani, Nyiramariza ntabwo unyumva. Habaye ikise kandi Stefa? Biriya ni ibiki mbonye? Ubonye iki? Ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho turebe uko byifashe ku mbuga z'imikino hirya no hino ku isi hagati muri kino cyumweru. Turabigezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese abateze amatwi ya BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza muri shampiyona ya English Premier League. Bukayo Saka yagarukanye ibitego, naho Nottingham Forest yiyongerera amahirwe yo kubona itike ya Champions League. Byose hamwe n'imikino y'uyu munsi tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Arsenal yigobotoye Fulham ku kaburembe ku bitego 2-1,
birimo icya Bukayo Saka ku munota wa 77 amaze iminota 7 gusa yinjiye mu kibuga asimbura. On the stretch, flick by Martinelli. Saka is there. Bukayo Saka is back. Saka amaze iminsi irenga 100 ari mu mvune ikomeye yamuteye no kubagwa ku kuguru, ariko kuba yagarutse azanye amashagaga y'ibitego ni inkuru nziza ku mutoza Mikel Arteta. Cyakora byabaye nko guhungira ubwaye mu kigunda, kuko Saka yasimbuwe na myugariro Gabriel Magalhaes mu cyumba cy'imvune washoboye gukina iminota 16 gusa igice cya mbere. Byahumiye ku mirari kandi nyuma yuko na Julian Timber ananirwa kurangiza umukino asimburwa acumbagira. Ibintu bihangayikishije umutoza Mikel cyane cyane ku mvune ya Gabriel. Yego birumvikana kuko najya asimburwa, yavuze ko yumvise ikintu ntituzi uko kingana, tugomba kumusuzuma mu minsi iri imbere. Manchester United yandagajwe na Nottingham Forest itsindwa kimwe ku busa cyinjijwe n'umukinnyi yagurishije muri 2023 Anthony Elanga. And it's the former Manchester United player who scores against Manchester. Elanga yatunguye abakinnyi ba Manchester United bari bahugiye ku mupira waturutse muri corneri ku munota wa 5 avuduka metero 85 mu masegonda 9 mbere yo kwinjiza ishoti mu rushundura. Yanatumye Forest iguma mu nzira yo kugera ku ndoto zo gukina Champions League mu mwaka utaha. Wibuke ko ikipe yagarukiye ku mwamba wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona y'umwaka ushize. Abajijwe impamvu bamwe mu bakinnyi bahoze bakina Manchester United barimo n'uyu Elanga bajya mu yandi makipe bagatera imbere, umutoza Ruben Amorim ati ni amakipe atandukanye. Muri Manchester United nta gihugu ufite, nanjye nta genza ahabwa. Tugomba gukemura ibibazo bwangu. Ntabwo uri kuvuga abakinnyi batigeze bakinira Manchester United. Yarari hano kandi hano hari igihe igitutu kiba kirenze. 2 weeks sometimes. Muri iri joro Liverpool iri ku mwanya wa mbere irakira Everton mu mukino uzwi nka Merseyside Derby mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubwongereza. Nubwo Everton itaratsindwa kuva yakwirukana umutoza wayo Sean Dyche, David Moyes wamusimbuye ntaratsinda Liverpool Anfield na rimwe mu nshuro 19 zose yabigerageje muri Premier League mu mateka y'ubutoza bwe. Newcastle irakira Brentford, naho Brighton ikine na Aston Villa. Mu gihe Leicester City isura Manchester City iza kuba idafite rutahizamu w'igihangange Erling Haaland. Chelsea zasoza imikino y'umunsi wa 30 muri shampiyona yakira Tottenham i Stamford Bridge ejo kuwa 4. Urakoze cyane President. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, Real Madrid yarayibonye itike y'umukino wa nyuma wa Copa del Rey. Biyigoye cyane, Real Madrid yasezereye Real Sociedad kugeza ku munota wa 90. Sociedad yari ifite ibitego 4-3 kugeza aho banganyaga ibitego 4-4 kuko mu mukino ubanza Real Madrid yari yatsinze 1-0. Mu minota y'inyongera 30 Rudiger yashyizemo igitego cyatumye Real Madrid ibona itike kuko igiteranyo cy'imikino yombi cyabaye ibitego 5-4. Real Madrid izakina n'ikipe iri burokoke hagati ya Atletico Madrid na Barcelona. Mu mukino ubanza amakipe yombi yari yanganyije ibitego 4-4. Soreze mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya Bayer Leverkusen yaraye isezerewe n'ikipe ya Arminia Bielefeld yo mu cyiciro cya gatatu mu gikombe cy'Ubudage. Iyi kipe ikazakina umukino wayo wa nyuma n'ikipe iri butsinde hagati ya Stuttgart na Leipzig. Arminia Bielefeld ni ikipe ya kane ivuye mu cyiciro cya gatatu ishoboye gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'Ubudage. Ikurikiye iyitwa Union Berlin muri 2001 yabikoze, Energy Cottbus muri 1997 n'ikipe ya Hertha Berlin nayo yashoboye gukina umukino wa nyuma mu 1993. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi y'Igendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngyumva kuyora ayo makuru y'imikino mwatugezagaho. Reka dukomereze mu kiganiro cy'abagore uyu munsi mugezwaho na Siriake Muhawe, nayo ni ikiganiro tubasubiriramo. Ndababwije nongera ndabani ikaze muri iki kiganiro c'abakenyezi. Uyu munsi tuganira n'umukenyezi Samantha Torres, umunyamerikakazi akina umupira w'amaguru mu Burundi, aba mu Gahaza mu Bukeyi bwa Muramvya. Uyu mugore w'abana babiri mu Kirundi ciza aratuyagira uko abayeho mu Burundi. Mu gutangura abanza kutubwira nimba no muri Amerika yakina umupira. Ego ndakina hariya cyane gose, mugabo
igihe kera ndi muri Amerika ndinjira mu bintu bigoye bibi badrage inzoga ndabihevye 100%. Hama ndaje mu Burundi ndasanze ndayikunze gose gukina kandi ndacari gukomeye gukina hama ndakunda Imana ndakunda mu muryango ndakunda umupira ndakunda abarundi. Kuva Samantha atanguye gukina umupira w'amaguru amaze gukina ahantu henshi haba muri Amerika canke mu Burundi. Muri Amerika mukina ahantu hatandukanye ugira traveling nyene hama winjira mu program atandukanye gukura abakinyi bacari bato. Hama ndaje mu Burundi ndakina mu Kinama Onsintware kera hama ndakina muri La Colombe hama ndaje ngaha muri kipe ibubanza. Abarundi barabizi umupira kandi barabizi kwiruka gose. Jewe ndibaza nimba bafise basi ndavuga ijambo support canke bafise abantu bafashe ibintu bitandukanye barashoboye kubimenya gusumba kandi gose. Abandi banyamahanga cyane cyane abo twita abanyaburaya baje kuba mu Burundi bakunze kuguma mu bisagara. Kubera ko Samantha n'umuryango wiwe bashimye kuba hagati mu gihugu. Yo ndakunda uruguru. Urazi igituma? Ndakunda uruguru kubera umengo abantu bameze neza, barazinane, barakundana, hama ndakunda klima, igisagara sindabikunze cyane. Umengo uruguru imigenderanira biroroshe gose. Kugenda mu mutumba, imigenzo, imico, umengo irindani gose. Ikintu gikuru ndayikunze cyane gose ni ubucuti abarundi bafise hagati yabo. Urumva twebwe hanze muri Amerika twarakuriye basi igihe cyose bavuga ngo urakeneye gukura ukora wenyene ukurikirana ibintu byawe wenyene uri umuntu basi independent. Mugabo ngaha mu Burundi ibintu byose mukorana kandi mukorana hamwe n'ubumwe n'urukundo. Kuryamana nemba n'abakobwa canke gute ngaha muri kipe turaryamana. Nemba ni gufungura murasangira canke nemba ni kurima murarima hamwe. Vyose ndakunda imigenderanira. Ivyo guheka umwana mu mugongo ndayikunze cyane kubera ndakunda gutamba. Samantha aratanga impanuro ku bandi banyamahanga. Uri munyamahanga ni vyoroshe basi kuza ahantu hashasha birumvikana. Uraje ahantu hashasha umenyera ahantu hashashe ivyo kurya nabo bantu n'imigenzo n'imico. Ni kuvuga ndibaza ikintu ca mbere rya mbere ni gusaba abavukanye banje n'abarundi bagerageze gukwakira basi urukundo bafise hagati yabo. Ndabizi ngaha kahise kirahari mu Burundi ngo turatandukanye ngani dusa ngani tumeze ngani twarafata umwe ku wundi. Ivyo kahise rero tubireke kahise hama tubitangoro bishasha. Kubera iki impande zose turahomba. Uruhande y'abarundi gerageza basi mu buryo bwose gukwakira neza kukwereka urukundo kandi guhagarika basi kuvuga ngo ijambo ngo we muzungu canke ngaha ibubanza ngo we mushinwa. Bashe jewe sindi mushinwa no kuri kose ndi umuntu. Wumvirije ikirundi Samantha avuga ntiweka kwibaza iyo yagikuye. Bafise abagenzi tubana n'abarundi imisi yose igihe cyose bari gukosora kandi ndakunda kuyaga kandi sindatinya nemwe ndagize ikosa mu kirundi na kimwe naco bitwaye. Kirundi kiraryoshe. Kenshi na kenshi hari abantu bakunda kuvuga abanyamahanga bakoresheje ikirundi bibaza ko batabumva. Vyoba bimaze kumushikira. Yo kangahe ngo batangore kuvuga amajambo menshi ngo uyu navyumva hamwe ndahoze gushika ahantu hamwe nambwire hewe aya ingo tuyage n'ukuri nivyo sivyo. Hama baratangaye ngo yo banagawe ndafuye ndi mwijuru aya. Urahoze cyane. Yo none ijambo gishasha ndizo uyu munsi niki urakenuye. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi kigaruke ngaha nawe utaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo. Urakoze Siriake muhawe nayo. Mu gusoza nababwira ko mu karere abanyamerika batatu bari baraciriwe urwo gupfa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baraye bagabanijwe igihano kigahinduka cyo gufunga ubuzima bwose. Bari barakatiwe icyo gihano mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize kubera uruhare bagize mu mugwi wagerageje gutembagaza guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yahagariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru mutumvize kuri radio muyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni BBC
gahuza.com. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Thank you.